Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Turi mu gice cya mbere cy'umwaka turagara ku kintu bita adoration canke kubaho ubuzima buhimbara Imana nk'ishengero canke nk'abantu bose bamaze gukizwa bakaba muri Kristo Yesu n'intumbero Imana ifise ku muntu wese yavutse ubwa kabiri. Twagiye turonka inyigisho zitandukanye kuwa mu canke ma departement, ariko n'umunsi kandi turajya kuganira ku kintu kivuga ngo ni intambuko zitatu zo gukura canke guhinduka. Imana ishimwe. Iyo tuvuga adoration hari ukuntu umuntu aba yarataho iyo Mana agatahura uko imeze, inzira zayo, ubuhangange bwayo, kamere kayo, bikavyara muri we ukuyisenga, atahura ubuto bwiwe n'ubukuru bwayo, hamwe na hamwe kazana indirimbo nsha mu mutima wiwe. Iyo ni adoration. Mugabo kandi ijambo ry'Imana ravuga ngo itangiro ry'Imana ngo riri clair, rirazwi kandi ngo riramenyekana kuri bose, ngo ryanditse ko ngo uhoraho arazi abiwe. Ngo kandi ngo nyene badoha, abo nyene bambaza, abikubita imbere yayo ngo bave mu kugabitanya. Nico gituma iyo umuntu avuga ngo n'umuntu agomba guhimbaza Imana, aragenda no kuraba ihinduka ryiwe, kuko Imana isanzwe inezererwa n'ingene uwo muntu ariko arahinduka muri Kristo Yesu. Haleluya. Nico gituma ivyo byo kubona bivuga ngo ni intambuko zitatu zo guhinduka. Haleluya. Turakoresha igitabo cy'Abakolosayi, icete Paulo yandikiye Abakolosayi igice cya 3, duhere ku murongo wa mbere dushikare ku murongo wa 17. Nico gice duhava duhagararako tujya kuramwo ibisomwa bitandukanye bitubwira bikuru bikuru byo gutahuza izo ntambuko izarizo. Imana ihabwe icyubahiro. Munyemere Pio adusomere ahere ku murongo wa mbere ushaka ku murongo wa 4. Abikolosayi ba cye cya 3 umurongo wa mbere gushaka ku murongo wa 4. None rero asangwa mwazuranywe na Kristo, murondere ibiri hejuru, iyo Kristo ari avyagiye ibiryo bw'Imana. Mushire imitima kuvyo mwijuru, nimuyishire kubiri mwisi, uko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishanijwe hamwe na Kristo mu Mana. Kristo niwe bugingo bwacu, niyerekanwa namwe muzoca mwerekanwa muri kumwe nawe mu bwiza. Imana iguhezagire cyane gose. Ishengero y'Abakolosayi naho bita muri Tirikiya muri kino gihe. Iryo shengero ryashizweho n'umuntu yitwa Epafras, umwe mu bakora y'intumwa Paulo. Yarashizeho nkuko Minevama Kigobe yashizweho. Ariko yaragendegwa n'abantu bitwa abavugishwa b'ibinyoma. Bavugisha bitari byo kandi bagenda gufata za nyigisho z'ukuri twaronka muri Yesu Kristo bakazihindura kugira ngo abantu bace babaho nabi mu byo b'impemu. Kubyo bamwe bariko baragenda ahantu basubira mu ngeso mbi bahozemwo, ariko kandi na kwa kwizera kukuri kwatuma bakizwa bagenda baguta. Paulo ari mu gasho arandika kino cete. Intumbero afise iragaragara yuko yaragomba kwabo bantu basubira ku ntambuko z'ukuri zo muri Kristo Yesu. Nico gituma umuntu avuga ngo asangwa mwarazuranywe na Kristo. Iri jambo kuzuka riza kuvugwa cyane cyane umuntu yataho ingene yarabayeho atarakizwa. Iyo umuntu atarakizwa birivuga ngo abapfuye. Uko gupfa sukujanwa ku mpanda. Uko gupfa suko umuntu tugirana ndusire kumubona. Ahubwo gupfa mu byo b'impemu ni cyagihe Imana iva umuntu, mwemu yarakava muri uwo muntu, maze uwo muntu akagenda kubaho ubuzima Satani agomba. Kuko Lucifer acamurekipera, acamutora, akamutwara ahantu amukoresha ibintu byose byo kugabitanya. Uri gusambana, uri kuraguza, uri kwiba, uri inzigo, uri kuvuga hande nabi, bijya byose mubona aho mwagiye muraba. Ariko kandi ikindi agomba kubabwira nuko ngo bo bazutse naho babihozemwo. Ukuzuka ariko arababwira rero nuko hageze igihe bakagenderwa n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Imana ikabashikako mu bwo guhumana kwabo, muri urwo rupfu rwabo ijambo ry'Imana ikabashikako bakizera umwami wacu Yesu Kristo bagasubizwa ubugingo.
atagasangwa mwarazuranywe nawe, agasanga mwaravuye muri vya mwahozemwo, mufata iyo mitima yanyu muyishire iyo Kristo ari, kuko ahari muri kumwe. Ijambo ryo kuzuka riratahwa n'abantu bazi iyo bahoze. Sabahinduye ishengero gusa, ahubwo n'abahinduye umutima. Sabahinduye aho baba, oyaye bahinduye ibyo basize mu mutima, bashizeyo Yesu. Nabihanye ibyaha byabo, nabavuye mu iboro ryazanye n'icaha, nabavuye mu kaboregwe, mu busambanyi, mu kwifuza gutandukanye, ariko bafise yindi ntayivuga ngo ndi muzima muri Kristo Yesu. Uko niko kwizera duhagazemwo, kandi ngo kwizera ngo kutwicarika mu buntu Yesu yadushizemwo. Haleluya. Acabwire na jambo akomeye rero ngo sanga mwarazuranye n'uyo Kristo Yesu, agomba ko basura kuvyibuka. Ati gasanga mwarazuranye n'uyo Kristo Yesu, ngo umenye yuko Kristo Yesu ahari buryo bwa data muri kumwe nawe. Aragomba yuko imitima yabo itabandanya igendera hano ku isi, naho turi hano ku isi imitima yacu ivyuka mu ijuru, kandi yirirwa mu ijuru, kandi irara mu ijuru. Naho tujya mu mwami, naho dusonda mu mwami, kuko igisagara cyacu gikuru sahi Bujumbura ni Siyoni ho mu ijuru. Aragomba kwikorosa ihasora kuza ubundi butumwa bwiza butuma abantu bahinduka, kuko iyo bire kuko indirimbo zagumaho. Abantu bakana yuko Imana ibaho, baravyemera kwibaho, baremera yuko ari yaremye isi n'ijuru, baravyemera. Akitariho kiraza muri bo, kwari ko bariko baraza ahantu bavuga ngo twebwe gusa tuje turaraba kuri bya bintu by'imisi mikuru tubikore neza, haba Imana izoba ihagije n'ivyo. Ariko kamere y'imibiri yabo yagarutse. Nukuvuga ngo yareka agomba ko bashika ahantu batahura yuko Imana iranezerwa cyane iyo umuntu afise ingeso nziza. Impande y'indirimbo avyuka araririmba. Adoration ifite ibyo bice bibiri, igikorane cyo mu mutima w'umuntu n'ingeso ziwe yirirwamwo kuwamisha kwa Mungu. Imana yabwi cyubahiro. Aha rero ku murongo wa mbere gushaka ku murongo wa 4 ndabona Imana igomba gusura kwibutsa Minevame Kigobe n'Ikorosayi n'ahandi hose yuko dusuye gusubira ahantu tumenya icyo Imana yatugize muri Kristo Yesu. Haleluya. Icyo turi mu Mana n'igikorwa Yesu agenda arakora ku buzima bwacu ku munsi bifatwa nk'intambuko ya mbere yo guhinduka. Sinshobora guhinduka ntamenye icyo nagizwe mu Mana. Sinshobora guhinduka ntamenye ko cy'Imana muri jewe ku munsi. Nicyo gituma bibwira ngo ega mwebwe muri Kristo Yesu, muri mu vyumviro vyiwe, muri ahantu ho mwijuru, ubuzima bwanyu buhishijwe aho nyere muri Yesu, kugira ngo bave impande y'abantu bavugishwa ibinyoma bitandukanye, kugira ngo ntazo kwibona nk'abantu menga batunzwe n'urudandazwa gusa, bave mu vyano ku isi, ahubwo batumbere mu gisagara gikuri Siyoni ho mwijuru. Imana ishimwe. Iyo tuvuga kuzuka mu bapfuye, tubona ko ari ikintu Yesu yaduhaye igihe yava mu mva. Yesu yarazutse mugabo, kandi ijambo ry'Imana rivuga mu Baroma 6:4 ngo nkuko Kristo Yesu yazuwe mu bapfuye, ngo n'ubwiza bwa data, ngo ariko namwe mugendana ubugingo bushasha. Yarazutse ko yahambwe, ariko twe twazutse kubera ko kamere yacu twayibambye. Nayo ibundi sindaja mu mva, murabizi hari uramerekeza ku mpanda, oyaye, ariko narazutse kuko mu kwizera kwanje kamera narayibambye. Ngiki kintu Paulo yagomba ko Abakorosayi batahura, kuko iyo habaye gusamara umuntu ashaka kwiha insiguro ivuga ngo mvuka kwa naka nakuriya ha nigaha mbaha bikarangira ngaho. Ivyo byashobora kunda kudushikira mu byumviro byacu, aho umuntu ariko ariraba yibonera umubiri akirangiza mu mubiri gusa. Ariko mwibuke yuko twebwe twararemwe, ijambo ry'Imana rivuga ngo tuca duhabwa mpemu ubugingo muri twebwe, ngo duca dushika abantu bafise ubugingo. Bisigura ngo twebwe impande yo kuba dufise aho tuvuka, naho twize, naho dukora, n'amazina y'ikirundi, dusa turi vyaremwe vy'impemu. Nico tumingiye dukora nk'abantu b'impemu, twagizwe bazima muri Kristo Yesu. Iyo turondera gutunga ingeso zacu tubikorera mu buryo bw'impemu, dukoresheje igikorwa cya Yesu ku musaraba. Imana ishimwe. Haleluya. Igikorwa cya Yesu kitwereka ingene Yesu nawe ari muri iburyo bwa data, afise ububasha
ngo umushoza kwigandurira ikintu icyo ari cyo cyose. Ubundi njye nabyabanje kunzazanira. Bibiliya avuga ngo turi muri Yesu, ariko Yesu si ikibanza murabizi. Ngo ndi muri Yesu, none Yesu ni ikibanza ko nza ari umuntu. Mugabo kandi nuko Yesu ngo yahawe igikorwa cyo kwegeranya ibyasanzajwe n'icyaha. Abantu bose bari baracumuye ndimwo, Paulo ngo ndagahebuza, ariko na Yesu nari mwiza cyane. Twese turegeranywa, tukegeranzwa muri Kristo Yesu, imitima yacu yatwawe kure igahindukira ikaza muri Yesu. Imana ikirabona abantu, ibona abantu ihanga ryayo, ubwami bwayo. Ibona abantu bahariwe ivyaha, ibona abantu bahamagira kuya icubahiro mu kuboko kwawo kwa misi yose. Aho tuba turi muri Yesu. Imana ishimwe. Iyo turi muri Yesu rero, Imana yagomba ko ibintu byose dukora, tuba tubashika dukora nk'abantu bari muri Yesu. Abantu b'imhemu bagarukanye mu mhemu. Imana ikire mu muntu, imaze kumubumba imukuye mu mukungugu, ngo iramuhagarika mu itongo rya Eden. Itanguriro 2:7. Ngo ikifata mhemu, ngo imuhumekera mu mazuru, ngo umuntu acacika umuntu afise ubugingo. Ariko icyaha kiraza kiravyonona. Mugabo kandi twe turabwirwa ngo natwe twari dupfuye. Paulo yandikira abanyefeso igice cya 2. Ngo natwe twari dupfuye, ngo igihe twagendeshwa n'akameremere k'imibiri yacu, ngo twagendera munsi y'uburake bw'Imana, twari abantu b'intabarigwa bo kurakirwa nk'abandi bose. Ngo ariko noneho kubw'ubuntu Imana ifitiye abantu, kubw'urukundo bafitiye, ngo yatugiranye bazima muri Kristo Yesu. Haleluya. Nukuvuga ngo dusigaye turi bazima, dusigaye turi ivyaremwe vy'imhemu Imana yagereye muri bo. Ugutungana mu ngeso, imbere ko tugenda kubigaragara, akaboregwe busambanyi, inzigo n'ibindi bihera mu byo b'imhemu cy'Imana yatugize. Ngapa ahantu Paulo yagomba ko Abakolosayi bahera. Uyu munsi ibintu byakunaniye. Hari n'ibintu menga tevye uremera ko menga ari kiwanyu mumeze. Hari ibintu bashaka usanga ugendera mugabo ntubone ko menga ni bibi. Ariko turajya kubona ko umunsi ziza kurandurwa mu izina rya Yesu. Haleluya. Igikorwa Yesu yakoze nico turi muri Yesu Kristo, ku murongo wa mbere ku murongo wa 4 bidushoboza kuca tugendera ahantu tujya kugwana mu buryo bw'imhemu, tugwana n'ibintu bitugaragara ko by'ingeso mbi. Nico gituma nsabe pia dusomere guhere ku murongo wa 5 tubandanye guca ku murongo w'8. Nuko mwice ingingo zanyu ziri mw'isi: ubushakanyi, ibihumanya, ukwifuza k'umubiri, ukwifuza kubikosi, no kwifuza iby'abandi. Niko gusenga ibigirwamana. Ivyo nivyo bizanira ishavu ry'Imana abantu b'intabarigwa. Namwe mwabigenderamwo kera hamwe mwaba muri bo, ariko noneho mwiyambure n'ibi byose: ishavu, kujingitwa, urwango rw'ubusa, gucokorana, kandi ntihakagire amajambo ateye isoni ava mu kanwa kanyu. Nimukabeshane kuko ndagusabwa nyine. Urakoze cyane. Paulo amaze gusubiza abantu ku murongo wo kwiyumvira icyo bari mu Mana no kumenya igikorwa cy'Imana igenda ikorana nabo ku munsi, aca baroneka nk'abantu menga n'abagwanye. Ngo nuko ngo mwice ingingo zanyu zo mw'isi. Iri jambo kwica ku Baroma bari babitahura ko bari abantu batoroshe mu byekeye kunigana. Afashe imvugo igisoda cy'Abaroma kimenyereye, aho bahabwa amategeko ngenda mwice naka. Ati namwe genda mwice ingingo zanyu zo mw'isi. Kandi Abaroma bemera ko umuntu yishwe bamonye ikiziga. Nico gituma Herode mu kwica Yohana yavuze ngo munzanire umutwe wiwe. Nukuvuga ngo rero ba bantu bagiba ivyaremwe vy'imhemu, agera ahantu agomba kubamanura hano kw'isi kugira ngo bice zangeso zabo ziriko zirabahanga. Ingeso ayifashe nk'igikoko, ingeso ayifashe nk'umuntu. Genda muzici, genda murondere kiziga c'ingeso yawe. Ibi bintu haraho niyimvira ijambo Paulo abwira Timoteyo yuko twebwe turi abasoda ba Kristo Yesu. Kimwe mu bintu biranga abasoda, hari amajambo bumva aramuganiye n'umusoda. Arakubwira ikintu bita enemy. Sivyo?
ikintu umusoda yirigwamo aguma arondera ahantu umwansi yoba ari, amenye uwo ari we, amenye ikigwanisho yogenda gukoresha kugira ngo amugwanye. Hari n'amaverbe usanga bakunda kuvuga amavuga za maîtriser, za ceinturer, za identifier. Ibi ni usanga abasoda bagenda baravuga kugira ngo bame biteguye. Rero Pawulo karabwira Abakolosayi abwira ati ingeso zanyu manze muzimenye. Niwayimenya ucumenya n'umwami bijanye. Hamucugira wa mutima w'ingwano, uce wambara ibigwanisho vyose, ugende ugwanye iyo ngeso, kugira ngo bimwe Imana yakora mu gihe bimwemu noneho bigaragare mu buzima bwacu bwa misi yose. Imana ihabwe icyubahiro. Ngikizwa nashe kubona uwo mwimezi ndawugira. Narabonye ingene imbaye imyaka nari maze ntaramenya Imana. Ndabona je ndafite ikibazo cishavu. Unaniye turagwana. Umbwiye ibintu atahura fwa dushira mu migere kugira binyaruke. Ndaraba umuryango wanje kumeze ndavuga ati turabize ikibazo niki. Ndiha portrait igicapo kiranga jewe. Ndavuga ati rero mu izina rya Yesu ngiye kubihanagura. Ndabigira umusozi, ndabisengera, ndabisengera bigenda birahera mu izina rya Yesu. Sidapfa nibagiye umunsi umwe umukozi yaranshavuje, ndagenda ndegagura mu gitondo nje ngaha Dimanche, ndakubita kubera ishavu, sinaye bwaboke neza. Uyo munsi nahise ngaha, iyo ndavye mwijuru wamenga ndavye ahantu ntari bwire numva bavuga, amaboko ndadugije wamenga pima ibiro 100 kumwe. Ndavuga ati ndabize ikibazo, ahaneza kuyihana. Umutima wanje Imana igendera ubuhora, ishavu riramvamwo, none ntanzigo mfise. Haro ndakubita kabeneda, sinkigwana, kuko Yesu yabinyeretse ati ibintu teza kubibohokako. Imana ishimwe. Ngo mugende mwice, mugende murasi ingeso zanyu zo mwisi. Umwe wese yiraba havuka, aho yagiye ari kwikiranya mukuba, aho nibikunda kumuhanga, amaze kubibona vyandika ati neza gutangura intambara na kino kintu. Ahani naho bisa naho umenga Imana yatwizeye, kandi nivyo imaze kubona icyo yatugize muri Kristo Yesu, iratwizeye yuko dushobora kunesha ivyo bintu. Nico gituma hari ivyumvira mpora numva, mpora umenga nibisa naho bishikiwe na Bibiliya. Bamwe barafise icyitwazo bavuga ngo none ega turabantu, none ntutse nacangira gute, ivyo mwebwe nivyo abakozi b'Imana, none gashare kunkubita ikofe akanjana. Uwo ni umubiri, ni umutima utagwana, ni umutima waciye bugufi munsi y'ingeso. Ariko noneho vyuka mu izina rya Yesu. Icakineshwe, icakiraswe, gutungana kube ku bwingo bwacu, Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya. Ngo mugende murase, mwidantifye enemy, ugire teritware yawe utaha mu buzima bwanje nta nzigo. Kizire ko sura kubona umuntu ahezagiye numva inzigo mu mutima wanje. Oya, aho mba ngwaye. Iyo maze kuyibona ndabirasa mu izina rya Yesu. Haleluya. Ikindi kiranga abasoda nuko baca bamenya umwami ujanye navyo. Haleluya. Mbega ico kintu gisaba iki? Gisaba kuraba umuntu aguhanura kugira umenye rero kinesha. Mbega ico kintu gisaba kwisonzesha. Ico kintu gisaba gufata ingingo. Ni wamenye umugwanya kugwanya uraja kumenya n'umwami bijanye. Haleluya. Ibi bidushoboza kuba abantu abasoda ba Kristo Yesu bahagaze kugira ngo bagwanye ingeso za hano ku isi, ziza zivyukiye kuri kamere yacu, zirubakiye ku byo twaciye muri kahise, canke imiryango yatureze, canke aho twakoze, canke aho twize, vyose bigomba kuza vyuriye kuri kamere yacu, mugabo kandi tubwiye ngo genda mwice. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Mbega muri abasoda ba Yesu? Yes. Ikibazo twe dukunda kugwana n'abantu aho kugwana n'ingeso. Niyo hari ikibazo, umuntu aravyuka yumvira abantu aho kuvyuka yumvira ikimuhanze. Abantu bareka Imana irababona niyiri mugendera muri bo. Nigana n'ingeso niyo iraje umutima ishinga w'Imana. Nigana no kudaharira kwawe, nigana no gutukana kwawe, nigana n'inzigo yawe n'ibintu byose mpabavuga mu kanya. Abasoda ba Kristo Yesu ntibagwanya abantu, bagwanya ingeso. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Nico gituma umusoda iyo afise ubushizi bw'amanga,
ukwemera intambara, abo ntibakunda kuneshwa. Burya ikintu cya mbere gituma umuntu aneshwa ni ubwoba. Ikintu cya mbere gituma umuntu aneshwa kandi ni kwemera ko uri muto. Ivyo bibera mu vyumviro by'umuntu, aho umuntu kubera ngira ngo kumbure sinzi iminsi amaze asenga, kumbure sinzi serire arimo ibyo bakunda kwiga ko, sinzi abagenzi biwe, sinzi amasite internet akunda kuraba, sinzi abagenzi biwe, sinzi aho umenga umuntu iminsi yose yamara ubwoba gushikaho niyo plafo hari imbere yo muri plafo igize uko adasubira gusinzira. Vyerekana umutima utitegura intambara. Burya kimwe mu by'Imana duhaye muri mpemu yera ngo nuko utazosubira kuganza ari mpemu y'ubwoba, ngo kwahawe impemu ngo idutakisha ngo aba isoko ari ryo data wo mwijuru. Iyo nkora ikintu cyose ndayikora nk'umuntu afatanye n'isoko aba mwijuru, ndiko nakanga impemu mbi nkora mu izina rya Yesu, ndiko ndasengera ingeso nsengera mu izina rya Yesu. Nico bituma atakintu kimwe cyoza kuntera ubwoba uko matanye na Kristo Yesu ahantu ho mwijuru. Nta ngeso nimwe ikwiye gufata ngo ikukinyize uyigire umwambaro wawe, uyigire maître directeur wawe, ahubwo duga hejuru yayo uyiteke mu izina rya Yesu, ufata ingingo uti mu izina rya Yesu naho duhuriye ndi cyare mu gica muri Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Nicyo gituma abwira ngo nuko rero kubera ku murongo ndibaza ni ku murongo wa 5 nyene ngo nimwice ngo ubushakanyi buri muri mwebwe. Ngiye ikintu cyagiye gifata isi ngira guhera gushika n'ubu. Amahanga mwamwe ikintu iki cyitwa icyaha, uko barabonye yuko atamuntu yokibohoka ko ati nta kuri tucemere. Gushika ibihugu bimwe bimwe batangiye kugira basi babikordone bikogwe neza. Umwana kugira ngo ntava akora bitemewe cyane tubimwigisha ingene azora bikora mu ibanga giwe, kuko abakuru n'abantu bagiye barakurikiranya abarongozi cyarabanesheje, ariko bagwaniye mu mubiri banesherezwa mu mubiri, none bako bigisha ibintu mu mubiri. Ariko hano babwira ngo nuko rero ngo nibwene murase ubushakanyi buri muri mwebwe. Bisigura ngo umuntu ashobora gufata umubiri wiwe akawubuza ibihimbaro vyawo, akiyima ivyo umubiri usaba. Iyo biza bigasanga mwemwe turi kumwe, bigasanga n'ijambo ryanje ry'Imana riraganje muri jewe, birabura ikibanza mu izina rya Yesu. Genda mwice ubushakanyi buri mwebwe mw'abakorosayi imwe, genda mu burasi, genda musubire mwibuke yuko mwavyawe bwa kabiri na mpemu yera, muse mukoresha ijambo ry'Imana mu butsinde mu izina rya Yesu. Haleluya. Ngo mwanke kandi ngo nibihumanya. Kera ibihumanya byava mu byo barya, barabwira ngo nimwajya igikoko hagati y'amano kidafise umwanya ati uzohumanye. Abashiki bacu n'abavyeyi bacu bari mu bihe by'ukwezi ati aho urahumanye gera nyuma y'igisagara. Niko byari bimenyewe muri sezerano rya kera. Ariko kino gihe ikiza guhumanya umutima w'umuntu nico cyumviro cyose gituma yumvira ko Imana itagombye ko yiyumvira. Icyo gihe cyose umuntu aronka icyumviro kizana kumbure amacakubiri cyane ko Imana uko itari, aho yahumanye naho Imana imwemera. Imana yavuze ngo mva mu ishengero cyava mu isagara mugabo kandi umutima wawe hari ibintu warunzeyo biza gutuma ubaho ubuzima Imana itagombye kubaho muri Kristo Yesu. Uri kurahumanya umutima wawe, Imana yabwe icyubahiro. Haleluya. Rero iyo umuntu afise kurondera kugwana nk'umusoda wa Kristo Yesu akama afise umwami no kuba yitegura intambara, iyo hari cyumviro muri we kitari cyiza arabimenya. Iyo ndiko ndumva hari ibintu biko biraza ukumva hari umuntu ariko niyumvira neza niko nagomba guhumana cyamfata ingingo mpemu yera ikintu kiva kuri wewe ko numenga naka sindamukunda bivuye he kamaro biva kuri wewe. Oya mwizina rya Yesu nabize ikibazo kandi nkize kandi ndafashe ingingo ujya muntu hereme mu ishusho yawe nuko umuhezagire. Satana akabura ikibanza muri jewe akacagenda akazengera heze ndizibira akagaruka ati ujya muntu ubona numera kumenga arashisha neka arashisha yaremwe mu ishusho ya Yesu Kristo, urondeye kuri jewe ni mwene data n'umugisha wanje, uza kumbesha imbere kiriki karusiferi duhuriye he kaba mpemu mbiwe.
reka kunyosha bibi, reka gutuma abantu umenga n'abansi. Ico ni ikintu kibi gikunda gutera ivyumviro by'abantu. Imana ishimwe. Ikindi babwiye ngo genda murase guhamira ibintu cyane cyane itunga, amapasiyo, gushika ku bintu dukoreje inzira zose. Hari igihe umuntu ubone kurondera gushika ku kintu mu buzima bw'umuntu nibisanzwe. No buryo mwemu abarongozi batandukanye bafite ikintu bagomba gushikako. No mu buryo bw'umubiri ico wize ari gironka akazi kumva ko ari intumbero ufise. Ivyo nta kibazo biteye, ahubwo bituma n'umugambi w'Imana ubananya ushiswa canke waguka. Mugabo kandi hari igihe umuntu agira guhahamira ibintu bigatuma uwo muntu agira intambara muri uwo mutima nyene, bigatuma n'Imana iva ku ngoma muri uwo mutima. Sinzofa nibagiye umunsi wende muri siporo, ndahura n'umuntu tuko turagana, twara abantu benshi b'abagabo, mugabo arambwira ngo je hariho amahera noronka mugore nkamugurisha. Ndamuraba mu maso usanga ntigabo cinda kininiya, imyaka arafise, amashuri yarize. Ndamuraba ati none wari waramuguze? Ngo muri Yoridi w'Amarundi ngo noca namutanga. Ati umutipa aranyotewe, anyotewe itunga. Hageze igihe umugore yo mutanga kubera umuri Yoridi w'Amarundi, naho yo yaronka esomiguma ingana yayindi. Ikiyate yambara kimwe ku munsi, nayo kambara byishore ntiyorenza bibiri. Imatera ni yayindi, imyaka Imana yamwandikiye ni yayindi. None umuri Yoridi urondera iki? Arahahamiye. Yesu nariko ngo mu mutima wiwe, none rabageza haragadanaza umugore wiwe kubera umuri Yoridi w'Amarundi. Hari igihe umuntu ahamira ibintu kuko agomba kwigira ikindi kintu ubwami bw'Imana cyangwa hano ku isi, ariko ugasanga ni uruhendo rwa Satani. Iyo bije mu mutima nkumva hari ikintu nshatse, ndaraba ko bije mu kayaga kamwemu yera. Mbega bije vyubaha Imana, bije mu mutekano, bije bituma umutima wanje ubana ugendera mu ngeso nziza, cyangwa rero sana ngomba kuntwara habi. Iyo ndayimenca hari ikibazo. Satani ngomba kwitiza kamere kanje, mugabo nta kibanzo ufise mu izina rya Yesu. No kibura nkaryama, no kibura nkakorera Imana. Ivyo bintu nibihabwa bose. Uri kumbwira V8, uri kumbwira hama, uri kumbwira inzu imeze kunuku nuku. Ivyo hari abantu batabifise kandi bicaye iburyo bwa data. None uzura kamere yanje irondera kwiki? Iyo nzura yiryamamwo, mugabo malaria ntigutinya. Iyo modoka urayigendera mugabo kandi iminsi yawe ni yayindi. Hari nahari izokwica, kuko ntawe ubizi. None urarondera iki muri V8? Imana ivyayihimba rikayiguha, udushima Imana kuko birabaho mu izina rya Yesu. Birabaho. Umugisha urabaho. Guhindura icyo ugenderamo cyangwa aho uba birabaho mu izina rya Yesu. Ariko biza intambara umutima, mba numva ko Satani kakoresha kamere yanje. Muri ico gihe cyana murati wa mugabo we uri muto, nagize muzima muri Kristo Yesu. Va ku ngoma, va ku ngoma, naho duhuriye je nganza na muhemu yera. Ikitarashika ndakirindira nihanganye. Genda murase ukwifuza kubi. Ikindi babwira abo genda murase ukwifuza inyungu z'abandi. Aho umuntu akoresha ibyo afise, cyane cyane ubutegetsi canke imyaka canke uburongozi bukoreshejwe nabi, agasanga akagendera ku nyungu z'abandi. Hari imiryango umuntu mukuru usanga ari we atangura guhanyura. Ntabyo murabona? Umwana mukuru wanyu ugasanga kubera mumwumvira ahengera hajya mutanguye kurya, acha gutuma agereza abantu zana amazi, asigara rajya. Ugasanga arabimaze. We wamwumviye uzi ngumviye mukuru wawe, niko abavyeyi babwiye, mugabo usanze isahani igeze hagati. Ikibazo. No muzi birabaho. Mu burongozi butandukanye duhurira aho tugenda dukora, hari gusanga abantu babaye ku bw'undi muntu, ariko ni kamere. Kwifuza inyungu z'abandi nigiye kamere iganje, aho kubona umuntu ngo ndamubere umugisha, kandi arakubona ingene arimo petrole, arimo amafaranga, arimo inzu yanje, arimo icubaro canje, kaca nkoresha ivy'amategeko menga asa n'ayanyemera mugabo bitari ivyo, nkasanga abantu nariciye hasi ngo nanje naradugijwe. Ariko ivyo byose birangira hano ku isi.
iyo numvise umenga hari umuntu umenga noshira hasi ko ndamurusha imyaka, uburongozi cyangwa ibindi bintu bitandukanye, umenga mu buryo bw'ikibano umenga ndi hejuru yiwe, ndamenya ko natewe. Ubwo n'ubwibone. Kandi ngeze aho hantu ca mpindura ivyumviro. Tuba tubibona munsi. Ca mpindura ivyumviro. Uyo muntu ari muri Kristo Yesu. Nayo batarakizwa uyo muntu ege mugambi Imana uramuriko. Nico gituma jewe mpamagarirwa kubera umugisha ku buryo agenda ashika mu mugambi w'Imana. Si ugira ndamuhambe umugazo. Oyaye, nugira ngo aduzwe agende mu buzima yamwifujeko. Imana ihabwe icubahiro. Iyo umuntu amaze kumenya enemy, akamenya uwo bagwana, acategura umwami kandi arawugendana. Imana ihabwe icubahiro. Iyo turundira kwa abantu bahimbaza Imana, indirimbo ari abantu basinga biri hano bazodufasha. Ako dukora ivyo twemerewe cyane cyane. Guhangana n'ingeso zacu. Duhangane n'ibintu byose ndiko navuga hano kugira ngo by'ukuri Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Acavuga ku 6 ngo ibyo byose ngo bica bizana ngo uburake bw'Imana ku bugingo bwacu. Ubundi Imana ikiturema yari yaturemeye kugira tugire imigenderanire. Icyaha kije cyarutandukanije niyo Mana. Yesu amaze kuza yadusubije mu cyuti bwacu n'Imana. Nico gituma iyo umuntu amaze kuba muri Kristo Yesu, kubera ingisho mbi yaronse cyangwa gusamara kwe mu yo impwemu, agasubira mu ngeso mbi, aba yisubije ahantu Imana idashobora kugira imigenderanire myiza nawe. Nico gituma hano batubwira ngo ivyo bica bizana ngo uburake bw'Imana ku bugingo bwacu. Ku 8 baravuga ngo nuko kandi ngo mwiyamure n'ibi byose, barongeyeko impande yo bushakanyi, impande yo guhumana, impande yo gushaka ibintu mwihamu, guhamira ibintu, impande yo kurondera inyungu z'abandi. Avuze ngo nuko rero hariyo n'ibindi ngomba ko mugwanya, murasa ngo murase uburake. Ishavu ntaho vuga ngo ntiribaho mubera. Ishavu rija kuba ikibazo gihe rikoresheje ibintu bya Satani. Nukuvuga ngo hari gihe mubera abantu bashavuranira, bakagirane, bagatsonsomeranya, bakamirana, bakabwirana amajambo atariyo, gushika aho bamwe banasengeranira ibintu bagomba ko Imana yokora mugabo bitari mu mugisha. Mana ujya muntu yampangaye, Mana umunandure ave muri twebwe. Uyu muntu aje kwica umugambi wawe Mana, nta kindi kimubera yuko yotuviramwo. Uyu muntu Mana umwereke yuko kizira ukinisha ishengero ry'Imana. Kizire ko atatahura yuko by'ukuri kizira ukinisha umurongozi. Hari abasenga mwe nayo masengesho. Ubwo n'uburake. Hari n'abavuma batabikora mu masengesho. Ivyo byose byerekana ishavu ribi riri mu bantu. Mugabo kandi umuntu amaze kumenya ko iyo arifise, ivyo ntibishobora kuganza imitima yacu. Cya tubironderera inyishu, cya tubirondera umuti, cya tubisengera tukabirasa mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Iki nabwo yabuye ngo nuko ku 8 kandi ngo ugwanko gujingitwa umutima w'ukoko. Umutima w'ukoko ni gihe umuntu muri we ngira yibagiye yuko yari mu misho y'Imana. Egara abantu bahora bibagira ko bakijijwe. Amenya ko akijijwe heje gukora icyaha. Ijambo yasohoye urimvira ati iryo jambo ni ry'umwungere cyangwa ni ry'umuntu akijijwe. Hari igihe umuntu ategura ikibi, numvise ahantu kubera uburongozi bwawe ko burafise ibintu biko burapfa, abakozi b'Imana amwe barakorana ati umviza rero uyu muntu tumwice tuzocihana. Ishengero rya muri South Africa abantu barabwira ngo ujya muntu tumwice tuzocihana. Ubwo n'ubukoko urushi bikoko kubi bikoko. Tumwice tuzocihana n'ubukoko. Gutukana, gucokorana cyangwa gutukana, kuvuga amajambo mabi, mbega ivyo birabaho? Ku bantu bakijijwe birabaho, ariko sivyo twateza kugenderamo. Biragahera mu izina rya Yesu. Ngo n'amajambo ateye isoni, je hari abantu mwarumva barahira, kabe none kora hiki turi kumwe, yagiye iwawe urugo bimera gute? Canke yagiye muri seminaire muri Tanzania hatavuka,
ko bishoboye ko arahira ari imbere yacu twebwe abarongozi. Uyu muntu yari wenyine bimeze bite? Amajambo ateye isoni arakunda kuva mu kanwa kabera. Mugabo kandi iyo umuntu amenye ko iyo ngwara ifise aca yikenyerera. Nama nibaje gituma abantu bafata 21 jours, 40 jours, 70 jours, bariko baragira jeûne prière. Niyumvira none basengera iki? Ni umutwaro w'akazi si bibi. Ariko none woshira impano uti inaho ndiko ndandura akazi nsanze ndico ngwaye. Ku rutonde ndayoshira ko bino bintu. Je indahiro byaranse kwiva mu kanwa. Ngomba gusengera kino kintu kandi ndaza gufata ingingo cyuko iki kino kintu ntazosubira kugikora mu izina rya Yesu. Imana imperekeze muri iyo ngingo nafashe. Imana ishimwe. Alleluia. Imana rero iragomba yuko iyo umuntu amaze kumenya icyari muri Yesu akamenya ukuntu Imana igendera ko nawe ku munsi ku munsi. Nk'Imana iri ahantu iburyo bwa data. Ifise abantu hano ku isi bavutse bwa kabiri baca bifata nk'abasoda baje gutuma ingeso zaho zitungana. Iyo maze ko nico bagwaye baca bagirondera ingene bakinesha biciye mu masengesho. Imana ishimwe. Yesaya atega Imana je imiminwa yanje iranduye. Arasaba urukiza, Imana iramukiza. Hari ibintu Imana idashira mu masezerano kenshi. Iyo umuntu agiye imbere y'Imana kwivuza, Imana ishira mu masengesho. Imana ndagwaye jewe, ndafise inzigo sinzi yiva. Yinkize. Jewe ndandira ukuntu mbonye umuntu abandi bamukunze cyane umva ikibazo, Mana ndafise ikibazo Mana nkiza. Je mbonye umuntu aberewe cyangwa inzigo. Mbonye umuntu agize mariage cyangwa inzigo. Mbonye umuntu akore mu ngabire neza cyangwa inzigo. Mana ndafise ikibazo. Iya Imana yakiraye masengesho biba bihimba Imana kandi. Sivuze ngo nibyo dusengera byinshi ngo ni bibi, mugabo kandi naye masengesho Imana irayakeneye. Mana ndakeneye yuko jewe namana ukugendesha la mpemu yera. Ndakeneye yuko jewe atakintu na kimwe cyoza curiye kuri kamere ngo neke kukimenya. Kuko iyo umuntu yagimaze kugendera muri kamere ibihe birebire haragera igihe kamere yiwa yita ivyumviro vy'Imana. Mugende uva Imana mbere yikujya muntu twomureka. Ni Imana ivuze. Tumureke. Iyo ni kamere imaze igihe ikuganza, umaze amezi 6 mu ntege nke. Kamere yaduze hejuru, none hagaze igihe ivyumviro vya kamere utakibitano kandi ivyumviro vya mpemu yera. Subira mu masengesho. Genda mu cyumba cyawe. Saba ikonje. Hagarika byose. Ugenda usenge. Mpema soya kuduza ubugingo, kamere cye bugufi mu izina rya Yesu. Alleluia. Intambuko ya gatatu idushoboza guhinduka ni kugira inyifato nziza mu bigendanire yacu hagati n'abantu hamwe n'intumbero dukorana ibikorwa. Intambuko ya mbere twayivuze ni kumenya icyo turi muri Yesu Kristo n'ingene Imana ikorana natwe ku munsi ku munsi. Intambuko ya kabiri twayibonye ni kurasa ingeso mbi dufashwe n'iyo Mana. Iya gatatu nayo ni kugaragaza inyifato nziza cette fois-ci. Ibi byose ndashobora kuba nigwa ndasenga ishavu ryanje utabizi. Sivyo? Ndashobora kuba nigwa ndasenga inzigo yanje utabizi kuko nta buryo no bikubarira. Mugabo kandi Imana yamiguha akaryo muri cellule, muri département, muri quartier, mwishengero aho Imana igwa kugaragaza ya nyifato nziza muri bene data, mu muryango, aho ukora n'ahandi. Ni byo kugaragaza ibiranga by'ukuri yuko wahindutse. Ndaviza akaro kamwe muri Bibiliya. Mugeze mwimvira. Umuntu yitwa Onesime, muzobona mu cete Paulo yanikire Filemo. Onesime yari yarakoreye umuntu yitwa Filemo, hamara mwiba. Amwivye arafungwa. Afunzwe ahura na Paulo mu gasho. Hama Paulo amubwira ubutumwa bwiza. Amaze kubwira ubutumwa bwiza, murazi umuntu avuze bwa kabiri aca bamushasha. Atarahinduka mu ngeso. Aramenye icyo Imana yamugize, atangura kumenya ingeso mbi afise, arazibohokako. Gushikaho Paulo ariko arondera umuntu yoja gufasha igikorwa. Filemo amurukira waho nigera kumwiba. Myani majambo harageze ko
Onezime aza kugaragaza ingeso nziza muri bene data ku buryo yamwishaje yamwititse ijambo dukoresha mu Kirundi ati uyu muntu naho kera atacira kumarira ndakwitwaye ko jewe intumwa Pawulo n'umwakire kandi nimba afise umwenda azokuriha warike kuri jewe kuko yamaze kugira hana mwizera. Iyo twamaze kugirwa abantu bashasha muri mpemu yera tugahinduka mu ngeso turahabwa akajya ko kugaragaza ihinduka troisième stade du changement. Batubwira hano ngo nuko rero ku murongo w'icenda nuko ntimukabeshane. Nuko ntimukabeshane kuko mwiyambuye umuntu wa kera n'ibikorwa vyiwe mukambara umuntu mushasha ahindurwa musha ngagire ubwenge amere nk'ishusho y'iyamuremye. Ndagusaba ugende ku murongo wa 16 mwumvirize. Ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiri riri mu bwenge bwose mwigishanye muhanurane muririmba zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ivyamuhemu muririmbira Imana mu mitima yanyu mubiheshwa n'ubuntu bwayo. Amen. Iyi umurongo w'icenda n'umurongo wa 16 nakuyemo ingere murashaka kugira inyifato nziza muri bene data canke ahantu hose ari ihagaze ku majambo. Kimwe abwiye ngo ntimukabeshanye. Mbega umuntu abesha uwundi ryari igihe hari ibintu agomba ko atamenya. Mbe murazi ko ari abantu gusa n'ubu udashobora kumenya yavuka. Mugakorana ibikorwa byose by'Imana no kuvugisha kavugisha mugabo uzi ko avuka ibubanza. Hari n'umuntu gusa n'ubu udashobora kumenya imyaka yiwe. Nimbo nkubita. Nta numwe navuze mu mwebwe. Kuko hari ikintu ugomba kuronka uciye ko uva canke hari ikintu wibaza ko bagomba kumenya kuri wewe ati ujya rero simvuka aha muri mitakataka. Je mvuka aha. Tweze gukoresha umuntu yari umuhungu yaraza akabwira mama ati mahabuja umwe data kera donc yapfuye tumuyikonje. Mama ati genda uragenda ni uri mukuru ni umuhungu mukuru genda uraga ngaha muhaye imisi 7 aragarutse ntigeze avuga ivyekeye guca ku mazi cyo kuganduka ntigeze ayivuga. Inyuma y'amezi 3 mahabuja umwe mushikanje keya mama arasubira muha ati muragendewe kibondo genda mugize imisi mubura mu gikano maca mu bintu bitoroshe. Ijya gatatu arasubira araza mahabuja mwe mutori wanje keya. Mama ati umiza rero je ngo twicare tuvugane kuva mubura ntimigera muca ku mazi nturigera usaba umunsi wo guca ku mazi mugabo muguma muba keya yaramunyabuyengero keya wewe uratubesha so aracari ivyo arivyo byose amaze gufatwa aravyemera ati hajya neka ndondera agakonje. Hari igihe umuntu afata kubaka ikinyoma akabesha undi muntu kubw'inyungu y'indarondera kandi ico kinyoma iyo kimaze kuza kungoma muri uwo mutima ahera kuri bito hazogera igihe atangura kubesha na binini bituma uwo muntu atakaza intaye muri bene data ku buryo hazogera igihe niyazovuga ati ndi hajya hepfo muri biro uzovyemera ko umwiboneye. Umunsi umwe umuntu yekara kujya bani mashene kuri televiziyo ku radio umuntu yekara cokoza ku radio y'igihugu aravuga ati hari umuti w'abasoma wabonetse ntivyumva ubona aho igihe avuga acacisha mu n'indirimbo ndumviriza uwo muti w'abasoma beka ni injection canke ni iteko rya leta canke cyangwa kuri radio hari kera mugabo acavuga ngo umuti w'abasuma sinavuze abasuma umuti w'abantu babesha ati umuti w'abantu babesha wabonetse ati
abantu ntibasubira kwemera ibyo bavuze niyo bavuze ukuri. Iyo abantu bamenye kubesha, haragege kubera inyungu bagiye bararonka kubera kubesha, ariko kandi hazogera gihende bahomba ibintu kubera yuko bavuze ukuri mugabo ntibavyemera abandi bantu. Kandi nivyo mze murabe, iyo umuntu amaze gukubesha akabesha ko ikintu yakiguze setisa kandi yaguze sisa, ejo naho yuzana facture yanditse ko yamera kubwiye, uzokwamubona ko menga ahantu yayikoresheje iyo facture. Ngo nuko rero mwabakora sayimwe ivyitwa kubesha mugirente muvyiyambure. Mana ishimwe. Inyifato ihagaze ku majambo iratubwira ngo ntitukabeshanye. Nimba wacerewe ntuvuge ngo imvura yaguwe kandi yahise kera. Uti nukuri genda bise ikibazo. Iyo rirende genda kunda gico kibazo kandi umfashe unansengere. Akombwira ngo imvura yaguwe kandi atari imvura yatumye ucegwa, bivuga uko biri hama dufashanye ugusenga. Babwiye kandi ku 16 ngo rero ijambo ry'Imana ribe mu mitima yanyu rigwiriye. Ngo niyo ryagwira ndaza kuvyara muri mwebwe amazaburi mashasha, amakantike mashasha, ngo amuce mugirane muyahanurisha hagati yanyu. Aho kukubesha naguhanure. Indirimbo sambyutsemwo ntume abantu baronka ivyizigiro. Inyifato ije kugaragara mubera isanze umuntu afite ijambo muri we acabera umugisha abandi mu kubahanura, mu kubigisha aho yo babeshe. Nico gituma ijambo ry'Imana ikwiye kuba mitima yacu ku munsi rigwiriye ridushoboza kumenya twifata mu bisata bitandukanye byo kubaho kwacu, ridushoboza kugira inyifato nziza mu bihe departement igenda iracamwo, mu bishengero igenda riracamwo, mu bihe umuntu wese ashaka kugenda aracamwo akaba afite ijambo icari girante rimurongora. Iyo umuntu abaye vide muri bakaba ikintu kiranga atajambo ry'Imana ari muri we, acazana ivya kamere. Nico gituma ashaka kuvuga ngo tumwice tuzokihana. Tumwice tuzokihana bisigura iki? Uwo muntu muri we arakawutse, ari vide, afite experience muri sécheresse spirituelle, arafise uburame mbyekeye kuma. Ariko noneho si umuhamagaro wacu muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana uri umwanya yuhe kugira ngo ige nahantu dushobora kutabesha no kubera umugisha abandi mu kubahanura. Imana ishimwe. Ku murongo w'icenda gushaka ku murongo wa 11 batubwira ngo dukuramo inyifato ihagaze ku tugera ahantu tubana n'abandi bene data. Batubwiye ngo nta tandukaniro riri hagati y'umuyuda n'umugiriki. Sivyo? Nta tandukaniro riri hagati y'abantu bidegemvya n'abagurano, canke abakebwe n'abatakebwe, canke abadebagura abita ababarbar, canke abasigiti. I Yerusalemu cyari muri bisagara byose ku ntwaro y'Abaroma haraba uguhindura ibisagara kuya kwimuka nk'ubu murazi ko intara zose ngahe bujimura zifana baje bava ruguru. Ku buryo rero ishengero wasanga harimo abantu bari muri iyo migwi ine, abo ni nka 8. Kandi iyo migwi ine wasanga idahuza. Abayida n'abagiriki ntibahuza. Uko abayida bavuga ngo twebwe Imana ni yacu, abantu bose Imana agira aronka bava iwacu, twe nitwe twatoranijwe nitwe turi hanga y'Imana. Akabagiriki bobo n'abanyamubiri, abo nta Mana bazi, nta n'amasezerano afise kuri iyo Mana. Abagiriki nabo bati isi nitwe tuyubatse, ibitabo byandikwa muri migwacu, twebwe ibintu by'ibiharuro nitwe tubizana. Burya bwato bugituma abantu bagenda mu bisagara bitandukanye nitwe twabukoze. Abantu b'abayida nabo uretse gusenga kwabo n'ibigugu nta bwenge bafise. Iyo miguriye mu ishengero rero ko ari ibiri bama badahuza. Mugabo ijambo ry'Imana ihereye kuri ku Mana, Pawulo n'izindi ntumwa bama bagomba gushiraho umurongo utuma abantu bose biyumva ko ari bamwe muri Kristo Yesu. Kuko ngo bose barabanyavyaha, bose barabatsindwa, bose barihanye, bose bagira ubuntu nuko barangana muri Yesu Kristo. Iyo umuntu amaze kugaragaza kuba n'umuntu ari muri Yesu Kristo agomba gutunganya mu geso nziza, acabona abantu ku rugezo rumwe, niyumva ko abise umuntu yokengera. Oyaye abona abantu barabiye muri Kristo Yesu,
abandi bavuze ngo ni abantu bidegembya hamwe n'abagurano, aba boss n'abantu bakoreshwa. Iki gihe cya Yesu hari ikintu bita esclavage, kugura abantu kugira ngo bakore ibikorwa byo mu nzu atagashahara, atanico babaza, atanico bemerewe. Abo bantu bamaze kuba muri Kristo Yesu, ijambo ry'Imana ryababwira ngo muri bamwe. Muri esclavagisme canke mu gihe cy'ubugurano, umuntu w'umugurano abonye bose washitse yaca ategura utuzi akacaza gukunkumura ibirenge vya hano, inkungu ikavako, ahaza kurondera ingene bose iwe yofungura. Ivyo ijambo ry'Imana ntiryabibujije. Ijambo ry'Imana agenda mu Banyefeso, mu Bakolosayi n'ahati, abantu b'abagurano mwubahe ababakoresha kandi mubakorere neza, apana iyo beko barabaraba n'igihe Imana baba bantu batahari mu kore nk'abakorera Imana. Ariko ngo ntiyashika ahantu bamwe bakoresha abandi babona kumenga nta buntu bw'Imana bafise kuri bo, bose ngo bibone cyo kimwe. Ndiko ndabona bosi wanje ndabone ko ari umuntu, nabone hari ibyaha byiwe nka jewe. Naje bose ndiko nabone ya muntu nahankorera ndabone ko nabone yahawe ubuntu muri Kristo Yesu. Ivyo mbega biroroshe gushika ko utari umuntu yahindutse mu ngeso. Ni gute turi kuri sene je mugurano n'uyu bose tuzokwakira twese dushima Imana ngo Imana yagizeneza kuduharira. Nihinduka y'ivyumviro. Ningeso nziza ziko ziragaragara muri bene data, zihereye ku muntu yamenye ingwara afise y'ubwibone cyane ikindi kintu cyose akakigwanya, maze Imana igahabwa icubahiro. Abakebwe n'abatakebwe, abantu bari bazi, bamwe barakunda kwimvira yuko kubera yuko igihe hari abantu, kubera ko Yesu atari yaduze kera, hari abantu baba baragenyerewe bikiri mu vyagezwe, ariko baba bakiriho Yesu akiduga. Ku buryo hari n'abandi baba batagenyerewe mugabo kandi bizeye Yesu, bose bagahabwa ubuntu bumwe. Ku buryo byakunda kuza aho abantu bagenyerewe Yesu atarakuraho ivyagezwe, baguma babona umenga bo bararengeye babandi batagenyerwa, kuko bari baba mu bisagara bidakukira Imana. Ata abantu bose bahuriye muri Yesu Kristo bibone ko bari mu bumwe, bose bafise ubumwe bahawe, ubuntu bahawe muri Yesu Kristo. Sinshobora gushika ahantu mbona ko ubuntu tungana muri Yesu Kristo atari uko nahindutse mu ngeso. Nico gituma hari igihe abantu bibagora kumva bakimigwa imwe y'abantu. Ugasanga umuntu kubera yize amashuri menshi ntashobora kumva ko yoja mu kantu kamwe ari kumwe n'umuntu atize, umengana umutwaro. Ariko n'umubiri uyo n'umubiri. Ubonye umuntu yakubona aho yize nahavuka nicyo atunze mu buzima bwiwe, bona Kristo Yesu muri we. Imana ishimwe. Haleluya. Baca babwira ngo ku murongo wa 11 baca bavuga ngo ku murongo wa 12 aho ntihaba umugiriki canye umuyuda, wakebwe canye utakebwe, ego uvuga indimi zitahurika canye umusikute, musikiti, umushumba canye uwidegenje, ariko Kristo ni vyose kandi ari muri bose. Murakoze cyane. Udebagura mu Gifaransa ni barbare. Ico gihe umuntu atari umuroma, naho umugiriki, bisigura ava hepfo iwacu za Ethiopia canka iwacu mu Burundi naho batari bwatangure kugenda yo hariya muri Israeli, uyu muntu afata nk'umubarbare. Mwene majambo ntacazi kuvyekeye by'abaroma, nta by'abagiriki azi, nta by'abaheburayo azi. Uyo rero no gushira kure aje gutuma twandura. Mugabo kandi Yesu amaze kuza, iyo uwo muntu afise kwizera Imana yahabwa ubuntu nk'ubwo abandi bose bahawe muri Yesu Kristo. Abasikiti nabo bari abantu bazara mu Rusiya, nabo ni bafata nk'abantu atamana bazi. Mugabo kandi Imana iduha ubuntu bumwe muri Yesu Kristo, iduhara ibyaha byacu twese. Abantu bose inzira binjira mu Mana ni imwe, uw'umuyuda, uw'umugiriki, uw'umuroma, uw'umusikiti, uw'umubarbare, bose bahabwa ubuntu muri Yesu Kristo. Kugira sikaho hantu abantu bose ndabarabira hamwe, nuko nemera Imana igakora ku mutima wanje, ikumva ko nanjye ndi umuntu nk'abandi, nkavyumva neza ko abantu ntabarengeye, ahubwo tungana muri Yesu Kristo. Naho jewe mvahe mu Baheburayo nakuze bambwira ivyageze bavyandika ku bishima ryango cyane mu ruhanga, uyo muntu we ni ko yahawe ubuntu akumva Yesu akihana
turangana. Imana ishimwe. Amen. Ku murongo wa 12 bacavuga amajambo akomeye ngo nuko rero ngo nkuko bibereye abatoranijwe n'Imana bera bakundwa nayo, mwambara umutima w'ikigongwe. Mugira ahantu iyo mwene data muri mwebwe ababajwe, namwe mu mabarane nawe umutima w'ikigongwe. Umutima ushobora kumva douleur iri muri bene data. Umutima ushobora kumva ko mwene data ariko aca mu bintu by'ibigeragezo bibabaje, mwumva ko nofata umutima nkamusengera kuko ngereza kwishira mu kibanza ciwe. Batangura bavuga ngo mwambare kandi ni neza, kugira neza. Mwambare imitima yafashe ingingo yo kugira neza. Kugira ngire neza sima ko umuntu anyandikira ikete ambwira ati karabaye ntiturara inzara iratwishe. Ahubwo namana umutima ukora neza nk'ingingo nihaye. Sindinda ko banyandikira makete. Sindinda ko manza kora ko umuntu yabanje gutota yahwereye ngo ngira ico nkoze. Ahubwo kwera umutima wanje wigomore kora neza, nkora neza en permanence. Ibihe byose ndagira neza. Kakoresha ibyo nshoboye mugabo kameme. Ngo mwambare kandi ngo ukwicisha bugufi. Ukubona ko ingabire zose muri mwe muzingana. Umupastori n'umuririmbyi barangana mbega imbere y'Imana. Intumwa n'umuntu akora muri protocole barangana. Bose bahamagara ibintu bitandukanye, bahari ibyaha cyo kimwe. Inzira yinjiye muri Yesu nukwihana no kwizera. Bose barangana gusa bahamagarirwa bitandukanye muri Yesu Kristo. Ngo twicishe bugufi, umuntu abone ko mwene data muruta. Umuntu abonye umuntu yuko nabonye wasumba, nabonye wasumba uburebure, nabonye wasumba amashure cyangwa amahera. Oya, muri Kristo Yesu turangana. Twambara gucica bugufi. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo twambare kandi ngo ugutekereza, umutima ubise douceur. Uduseur ni gihe umuntu yimenyeje kudakora ibintu yihuti. Hari gihe umuntu avuga ikintu ugasanga abantu bose bamaze kumusama. Aho uvuze ikintu ni ngaha. Hano nako uri kuratumwanya, kura debagura we ngaha. Uvuze iki? Aha turi muri departement canke mu ikoraniro ry'ahantu bahuriye n'ahandi. Mu nama za mariage muhanda bibona, kwere nama za mariage umuntu abasa abagenzi bo muryango w'iwabo, aho yize, aho akora ubu. Abo ni babazinanye. Kwera abantu rero batafise ikintu cyo guca bugufi canke kugendana umutima wiyoroheje, ugasanga umuntu atanze icyumviro, ubundi aramusama. Hababuze iki? Hababuze ukwiyorosha. Imana ishimwe. Kwaro kandi ngo mwihanganirana iyo umuntu agize icyo apfa n'uwundi, mwihanganirane. Mbega ndashaka kuvuga ati uyu muntu ko ambwiye nabi kujya kumbure hari ahantu atarabohoka ko nkumva ndabiretse. Ndashaka gutahura umuntu ambwiye nabi. Ndashaka gutahura umuntu ampaye isango ntarikurikize. Ibyo ndabihamagarirwa muri Kristo Yesu. Ndabihawe niki? Nuko nemeye Imana igahindura umutima wanje. Imana ishimwe. Ikindi babwiye hano ku murongo wa 14 ngo ikigeretse kuri ivyo vyose mwambare urukundo niwo mugozi uzana kugira nte gutungana. Miyani majambo mwambare urukundo bisigura ngo urukundo rugendere mu mitima yanyu mu kuwo kwanya kwa misi yose mu masezo canke ibihe bitandukanye umuntu agendera bamwo yamahindurira ibintu byose mu rukundo, abisuzume mu rukundo, akoresha n'urukundo rw'Imana. Ngo niyo mwagenda murakora mu rukundo rw'Imana muzoca mutungana. Kubera iki? Icyayo kije mu isi kizana umuntu kwibona cyangwa gukora ibintu Imana tanezererewe, kizana ingeso mbi. Mugabo kandi iyo nihaye urukundo rw'Imana akarigo nsuzumira mu bintu byose bizondinda gukorera ibintu muri kamere, nzosanga ingeso zanjye zagiye ziratungana ndabihawe n'urwo rukundo rw'Imana. Iyo umuntu anyandikira message nteza kurondera uburyo ndamwishyura, kuko nkibona hari ibintu ushobora kuza umenga vya kamere, ariko ifo ko menya kamere ingene ikora n'ingene mpema akora. Mbega uyu muntu ngenda mwandikira amajambo y'urukundo canke n'amajambo atuma ndamutsinagira mu ikosa yakoze. Mbega uyu muntu ko hari ikintu turiko turakorana nkantu umenga hari inyifato ariko aragira itari nziza, ukuntu nja kuvyifatamo n'ukuntu kuja gutuma uwo muntu abandanya tumbera umugambi w'Imana canke n'ukumutsindagira aho yatsitariye. Iyo umuntu ashoboye gukorera mu rukundo rw'Imana aca agenda aratungana mu ngeso. Imana ishimwe. Ngo mwambare urukundo murugendane murukorereko aba ariko rurongora ibyo dukora byose. 15
ngo kandi amahoro ya Kristo aganze mu mitima yanyu, ayo mwahamagariwe ngo mube umubiri umwe kandi mube abama bakenguruka. Mwari muzi ko hari umuhamagaro w'amahoro dufise? Turafise umuhamagaro w'amahoro, kandi ayo mahoro iyo twashikiye twese ngo cyo dusanga twabaye umwe. Mu yandi majambo, mfise amahoro ukagira amahoro, nakagira amahoro n'undi akaba amahoro, tuca tubishengero rifise amahoro, tukaba umubiri umwe. Nayo ubundi navyukanye uruhagarara, mfise intambara, iyo ntambara ni cyaki yitumye cyane ko ndaba mu bihe bitandukanye kubera amatataniye na naka, bajya nabo bafise amahoro, bisonga iyo shengero cyangwa uwo mugwi w'abantu urafise ikibazo. Mu gihe dushima Imana bamwe, abandi bariko basengera ibindi bitandukanye, bariko basengera abandi nabi, nta mahoro abahari. Mugabo kandi iyo umuntu yihaye umuhamagaro witwa amahoro, igihe cyose haje ikintu kimbuza amahoro mu kuboko kwanje, ndasenga kugira ngo icyo kintu kive ku ngoma mutima wanje, niyo naba ntarishugwa amahoro aganza umutima wanje. Niko Paulo yandikiye aba Filipi ari mu gasho, bababaje nuko intumwa yabo yafunzwe, ati ndababwiye mugira amahoro munezerwe, ati nimba ari ikintu mugomba ko Imana ibakorera nimukimenyeshe, musenge kongere mukenguruke, ngo maze amahoro y'Imana arutwa nuko yamenya umuntu ari we wese adosa shibamira imitima yanyu. Amahoro n'umuhamagaro dufise. Iyo ndi muri departement cyangwa handi hane hose muri quartier aho nkora, ndi umuntu yamaze gutungana mu ngeso, ayo mahoro abantu bari impande yanje barayajya ko baranabibona. Ndahari ahantu nzi kubera amaze kubona umuntu abarongoye adafise amahoro, iyo atonze bose bacabanza kurabana, yavyise gute? Ufise ikintu bava musaba ucabanza kuraba, urabe ingene yavyutse, kuko hari igihe avyuka umenga ni inzoka yizinzira kurya, kubera uwo muntu bazi ko atamahoro afise. Ariko iyo bari umuntu bazi ko afise amahoro, bomenya bati ujya muntu yushitse imbere yiwe yakwankira mu mahoro. Ni ikintu santa gifise ugasanga curonse utaho unezerewe. Ariko noneho niyo twarondera amahoro mu kuboko kwaje kwa misi yose, abera bazocabona ati ujya muntu yagatungana mu ngeso, Imana iranezerewe n'ingeso ziwe. Imana ishimwe. Ku murongo wa 17 ngomba kurangiriza, batubwira ngo kandi ibyo muzokora byose mu majambo no mu bikorwa, muhore mubikora byose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mushima Imana data wa twese kubwo. Aha dukuramo intumbero umuntu akorana iko cyari cyo cyose hano muri Yesu. Dukuramo ko iyo umuntu amaze gutungana mu ngeso, Imana imwe kuzigaragaza muri bene data canke muri quartier, akora ikintu cyose arondera ku izina ry'Imana rikuzwa. Nakora ikintu kugira ngo izina ryiwe rikuzwe. Ikintu cyose ariko ariyumvira gukora, abanza kwiyumvira ikibanza cy'Imana kiri muri ibi. Imana ishimwe. Ikibanza cy'Imana kiri muri ibihe. Naho ngomba kubikora kuno, ujye nta kantu kanyegeje gatuma je umenga nje ngomba kwicyubahiro, singomba kumenyekana. Muri bene data ari gihe umuntu ashaka kuduza inyifato ituma agomba kwiduza muri we, mugabo kandi bigatuma abantu batanga kumva gutariko mitima yabo. Iyo abantu bose bakora mu bintu byose barondera Imana ko ihabwa icyubahiro, iryo shengero ryo iryoshye kubamwe. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Byose byo muzokora, haba mu mvugo, haba mu byo mukora byose, bikorwe mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Aho ndi impande yawe nzokumva umutekano w'umutima. Turi kumwe muri bisi tugiye Gitega, nzokuva tu umuntu n'umuntu w'Imana, azo umutekano wo kwicara hamwe umudoga. Imana ishimwe. Kubera ingeso ziwe zarahindutse, ziko ziragaragarira bene data. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Tugire dute? Intambuko zitatu zo turaganira ko turangije, nuko Imana yifuza ko umuntu aha icyo Imana biciye mu ngeso ziwe. Imana ishimwe. Kandi iyo umuntu agomba gutungana mu ngeso ziwe, abanza amenye icyo Imana yabwize muri Yesu Kristo. Yaramuvyaye bwa kabiri, imugira muzima muri yo, none igomba ko uwo muntu yama yiyumvira icyo Imana ikora ku buzima bwiwe ku munsi ku munsi. Imurondera mu bucuti, imurondera kugenda yiyumvira ko ari cyaremwe cy'imhemu, n'umuntu muzima. Kandi ko ari umuntu muzima, Imana yamutumye kugenda kurasa ingeso ziwe mbi ziza zizubakiye kuri kamere yacu.
kugira ngo kubaho kwacu ntihabemwo ubushakanyi, ntihabemwo ibihumanya, ntihabemwo guhamira itunga cyangwa ibintu byose, cyangwa kurondera inyungu za bene data mu buryo butari bwo. Kandi mu buzima bwacu ntihagire ishavu cyangwa kujingitwa cyangwa kugenda dufise amajambo mabi. Kandi Imana nayo iraturungika mu bintu bitandukanye, muri serire, muri departement, muri bene data, aho dukorera kugira ngo tugende kugaragaza ingeso zacu. Imana ishimwe. Niyo zagaragara nta binyoma bizova mu kanwa kacu, niyo zagaragara nta nyifato mbi ihagaze ku majambo tuzoshigiramo, ahubwo kandi inyifato izokwama irimwo ubumwe na bene data, kubona ko abantu bose bahawe ubuntu muri Yesu Kristo. Tugaragaza imitima irimo ikigongwe, kugira neza, guca bugufi, kwitonda, kwihanganirana, guharirana, gukora ibintu byose mu rukundo no mu cyubahiro cy'Imana. Haleluya. Imana bahezagire cyane gose.